babaro jewe nibaza ko naho bongurisha sinzi ko hari aho bashobora kuba bogura umuntu barayamaze bati umugani ntuva ku giti uva ku muntu kandi umugani ugana akariho. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe umugani w'abana b'inyoni bapfiriye mu gware. Mbega niki cyari kishe abo bana b'inyoni? Mu gisagara cya kure umwana yipfujije ubwenge, arondeza hirya no hino umuntu ashobora kuba yomuha ubwenge, aramubura. Umunsi urizina niho yagenda kumutamakazi kumugisha inama y'uburyo ashobora kuba yobona ubwenge. Uno mutamakazi aramubwira yuko azomurangira aho ashobora kuronka ubwenge, ariko imbere yuko agenda ko azobanza kumuha ivyigwa, niyabifata azogenda azoronkayo ubwenge. Imbere yuko atangira urugendo rw'ahantu yamubariye azokura ubwenge, uno mutamakazi yigishije uno mwana amajambo avuga ngo imbere yuko ugenda numenye ubushobozi bw'agacerere ndetse umenye n'ubushobozi bw'ijambo. Uno mwana byabaye ngombwa yuko yitegurana ishembo ndetse ashiraho isango ryo kuzofata urugendo, ariko kandi byaba ngombwa yuko aca mu ishamba ryari rihengamiye igisagara cyabo kugira ngo azogende inyuma y'ishamba mu kindi gisagara aho yaherewe isango yaho azobona umuntu azomuronsa umunsi urizina ari naryo sango. Umwana yari atangiye urugendo, byabaye ngombwa yuko aragenda agera kure cyane. Imbere yuko atangira urugendo rw'ishamba byabaye ngombwa yuko afungura ishembo yari yajyanye, kuko yibaza ko ishamba riza kumubera rigufi, bikaba ngombwa yuko atabindi byo gufungura aza gukenera. Yarafunguye ibyo yajyanye bagenzi, ari nako yongeye kugira imbaraga. Noneho yihereza ishamba, aragenda kure cyane, yumva atangiye gusonza. Urugendo n'uburuhe bimunanije, aricara aciyumvira icyo gukora naho ashobora kurondera icyo kurya. Yarabye hirya araba hino, abona ntacyo gufungura aza kuronka, atangira kugira ubwoba, atangira kudedemera, aravuga ati ndapfu. Aciyumvira icyo gukora, inyoni yari hafi ngaho mu giti yagiye yumva ivuga ngo kuku yiyumviriye mu mutima wiwe yuko yoba arose icyo gufungura, ari nako yafashe umufuko yari yitwaje akuramwo itopito, maze aregereza aho inyoni yavugiye, arafora arayirasa, arayitora, arayotsa, arayirya, arahembuka, yongera kugira imbaraga. Aravuga ati wa urugendo rero reka ndarubandanye. Ariko akigenda atangiye urugendo ariyumvira iyi nyoni ivuye kubera iki? Aza kwibuka yuko ivuye kubera yasohoye ijambo yavuze yo yarapfuye, abana bayo bapfira mu gware. Biba bihaye icigwa uno mwana. Kumbe ni byiza yuko umuntu imbere yuko avuga ategerezwa kwiyumvira ahavugira n'ijambo agiye kuvuga. Kumbe uno mwana iba intango nziza yo kuronka ubwendanye. Aragenda kumera nk'uwosohoka, abona umugore ariko arava mu ishamba gutoragura. Uno mugore aramwegera, aramubaza urinde, uvahe ukaja? Uno mwana yarinumiye, nta jambo yasohoye mu kanwa kiwe. Arongera aramubaza uno mugore urinde, witwa gute, uvahe kandi urajahe? Uno mwana arigore. Amaze kugera mu gisagara ahereza uno mwana umukuru w'igisagara, aramubwira ati uyu mwana twamutoraguye hariya hafi y'ishamba, ariko ntiyumva kandi ntavuga. Uno mukuru w'igisagara aramushikiriza umugore wiwe, nawe abandanya imirimo yiwe. Ariko uyu mugore w'uyu mugabo umukuru w'igisagara yama amuca inyuma umugabo wiwe n'umusoda, igihe umugabo we yari yagiye ku kazi.
byabaye ngombwa yuko mu gicugu hagati umusoda yinjira ndetse bararana n'uwo mugore mu nyongi, biba ngombwa yuko agenda kubera kwihuta. Uno mugore amwihutisha yaje kwibagirwa kubera ko uno mukuru w'igisagara n'uyu mugore bari basanzwe bafise umwana akiri mutonya mugabo aciye ubwenge. Yarikanguye yerekeza kuri ya nkogo arayifata. Uno musoda amaze kugera kure byabaye ngombwa yuko agaruka yihuta. Hey, yibagiwe inkogo, abona umwana niwe ayifise ariko arayifyinisha, ayimushikuje abararashe wa mwana abarapfuye. Ariko kandi aca ariruka. Umugore aravuga ati niki cyo gukora? Hey, nkoriki? Byabaye ngombwa yuko yigira inama ati reka nkome induru abantu bashika baduke nibaza ndavuga yuko mekuwe ni umwana batoraguye hariya mw'ishyamba. Yarabigenjeje uko bagenzi, biba ngombwa yuko n'umugabo niwe ashika aravuga ati uyu niwe yishe umwana wakindi cyaco gukora atari cyo kwica wa mwana. Umunsi uri izina wo kwica umwana yasabye ijambo aravuga ati nimume ijambo. Umugore atangazwa no kumva uyu mwana ariko aravuga, aragira ubwoba, aravuga ati kumbe byose yarabibonye kandi byose yarabyumvise. Uno mwana arababwira ukungene byagenze n'uburyo yavuye mu gisagara cy'iwabo aje kurondera ubwenge, kandi ko abonye amasomo amufasha kumenya ubwenge. Yavuze buri kimwe cyose, umwana abarokotse kubera ijambo. None rero wishimikije uyu mugani niki wobigirako? Kubera yuko imbere yuko uyu mwana afata urugendo rwo kuja kurondeza ubwenge, ujya mutamakazi yamubariye umenye ubushobozi bw'ijambo kandi umenye ubushobozi bw'agacerere. Mwibuke neza yuko umwana yishe inyoni kubera inyoni yarivuze abana b'inyoni bapfirare. Uyu mwana nawe kubera agacerere byaramurokoye, ariko kandi ijambo riza kumuha ubuzima. Ari nayo mpamvu imbere yuko uvuga wame wibaza ibi bintu bikurikira ati mbega ibyo ngiye kuvuga ndabizi neza kandi ibyo ngiye kuvuga birakenewe, mbega hoho ibyo ngiye kuvuga birihuti. Mwibuke mu ntango y'iyi video twahereye ku mugore abantu 600 bisaba indishyi miliyoni 600. yariko arasamba imbere ya sentare, aho sentare yapropojije yuko uyu mugore yofungwa ikiringo c'imyaka 3 agatanga n'ihadabu y'imiliyoni 600 kubera ijambo yasohoye. Ni byiza yuko umenya umwanya wo kuvuga n'umwanya wo kutavuga, umenya ubushobozi bw'agacerere n'ubushobozi bw'ijambo. Ndabashimire ndabakengurukire ukungene mudahengeshanya no kubana kubera yuko negligence izimvye cyane kurusha ubumenyi. Ari nayo mpamvu ukwiye kwifadikanya n'abantu bashobora kukungura ubwenge n'ubumenyi. Umenye umwanya ukwiye kuvuga n'umwanya udakwiriye kuvuga. Rero ndabashimire ndabakengurukire ukunyene mudahengeshanya no kubana nanje. Ukaba uri mushasha uguye kuri iyi channel, ntukekiranye no gukora sabone, ntukekiranye no gukora partage, commentaire, umbarire nimba uyu mugani woba wakwigishije, kandi ntukekiranye no gukora like kugira ngo mbone ko video yagushikiriye. Nkuko bimenyerewe kuri micro Elize Venal, coach en développement personnel et communautaire. Allons lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.